Ico gihe novuga yuko yarasa neza vraiment. Mbere mubona Ismaili byari bimeze gute? Byari bimeze neza. Cyambere na mbere sinari nzi ko yonkorikira. Mu gatondo byose SMS akantelefona. Nabwo yakunda abakobwa muga nari fishe jalousie. Umuhungu agendana n'umukobwa umwe biragoye cyane. Kirese jewe gusa cyemfisu. Ubyumva gute wewe wimva gute nimba umutipa ariko arakubwira akagukunda uri wenyene kuri kamera imbere y'abantu? Ndaryoherwa muga sinovyizera gose. Kubera Ismaili. Guys, reka ingega kwanza ikintu ca mbere. Sawa, igituma je hari abagenzi nashobora kumwereka. Hari abagenzi dashaka. Hano umuntu afina cyane kandi agira ibintu biri bizarre mwibarabara. En fait yari urukundo, ari igihe abantu bagira urukundo me rw'abantu bakuze. Ariko wewe hari igihe ashaka turi mwibarabara sinzi baby gukwegana acha niwe muwazi salika yabo. Adela ubwa mbere nkimubona yari umukobwa afite amatayi ufata agafadika. Ariko Adela w'ikigihe sinzi yambara ama stress imbari nzigo nimba mu Giswahili bavita ubucoyo sinzi yani yarumye aruma. Cyambere onyine mushenzi urazi impamvu wewe hakuna jinsi unaweza ukanifata mimi eti nilikuwa mnene eti leo unaniacha kwa sababu mimi ni mwembamba. Sheri icyambere onye nazi kwanza n'urukundo mu gitanda kiguma cica. Usitaki niseme kila kitu. Ismaili jiheshimu. Aha Jeni aduga ndamukubita kuko maze kubona yuko atangwa ibitusi. Uko bitande? Wait. Aushanga leti na shisha. Sha. Niyo mpamvu nakubwiye umukobwa ari ahantu nashobora kumutwara hari n'abagenzi nashobora kumwereka. Bajya nyene bamuzi ko ari umusazi. Sawa, nawe ndio hivyo kuna simu ya mwezi kupeleka wewe. Kwanza ni mwanaume gani? Sasa nataka kutambulisha. Uwezi kanitambulisha maranga pia atakuona nijua. Turi ngaho ugira turwane canke mu bugira ikintu mwe. None ari ku Yes, hello bakunze wa Bude bakunze wa Buja TV ni mwaramutse canke mwiriwe nkuko musanzwe menyereye kuri mikoro mu kumwe na Krista Bella nk'ibisanzwe La Lione mbe baza La Lione bisigura ikiga Jux inyuma kamera turi kumwe na Juma Jux BG Dola Capital twarabemeye kuza turabazanira ibiganiro bitandukanye muri Buja TV murazi ko tubazanira ibintu bisa neza cyane ni wa mukobwa wanyu rero nkuko musanzwe mubibona kuri kamera madigihe ntakoresha canke ntaganiriza amakupre ariko murabizi ko nabikunda ivyo bintu rero uyu munsi nagende imwe mu makupre ngayi wacu bakundana tuba tugomba kwinjira hagati mu gisagara muri quartier tubarabe ngembega abajene bayo gute abajene bakundana bimeze gute turamutse cyane abakunzi ba Buja Hit aho muherere hose Canada Australia ibihugu byose ndazi ko Buja Hit mudukurikirana Belgique ndazi ko mwese muhari Reka tugushimire wakoze subscribe kuri Buja Hit nawe utarayikora niko kanya kugira ngo uyikore turabura abantu bashika nk'ibihumbi 300 ngaye kugira dutwari award murabizi ibyo bintu. Yes reka tubakire kuri ni ladies first ndaira ibuje canke imozo Unze neza Yego amakuru imisi ni meza waramutse neza bon kabisa urasa neza merci nawe unze neza Ego meze neza naho watanguriye ku mukobwa wari kubanza kuri jewe. Okay mutawarira. Ego sawa bo. Merci sana kuba matugende no munsi. Ku mazina nitwa Ismail Bigirimana. Yes ni Ismail Bigirimana turi kumwe kurundi rande turi kumwe. Uri kumwe na Adela. Adela. Jero nize kure mukobwa nize kuri atansigure neza sindi bwitahure. Adela gisiguri. Adela ni mukobwa yari afise amafaranga menshi muri Amerika no yitwa Adela. Ni izina wiswe n'abavyeyi. Yego. Wow, turi kumwe na boss. Rega amazina arakurikirana aho ushobora gusanga barakwisa akazina ugaca usanga n'ubundi uri afise sibyo? Reka ndavyakira. Okay. Tugiye kuganira rero ku
ni couple turi kumwe ngaha tugiye kuganira mu buzima busanzwe mbega bimeze gute babayeho gute ndahera ku ruhande rw'umugabo sibyo boyfriend wawe vyagenze gute mumaranye igihe kingana gute mukundana urukundo rwanyu rwaje gute En fait tumaze imyaka irenga 2 ya ukuntu byaje tumaze imyaka irenga 2 dukundana ukuntu byaje vraiment sinzi uko no bisigura ariko byarashise turabyisangamo ubwa mbere na mbere aho twashoboye kubonana twahuriye kuri tournage twari tugiye nyene ku bikorwa bisanzwe ndamumenya nawe naramenya inyuma yaho cyo dusanga tugiye mu rukundo niki cyatumye wumva ushaka kuja mu rukundo n'umukobwa nk'uyu niki kintu wabona cyaduguteye nyine novuga gute kumukunda ico gihe novuga yuko yarasa neza vraiment kandi yarari sexy muravye bavuga ati urabona ko ari umukobwa wo gukundana nawe ari w'inzozi zawe ego nico bwa mbere mubona Ismail byari bimeze gute byari bimeze neza cyambere na mbere sinari nzi ko yonkorihira kuko yari umuntu ari hejuru n'abakobwa benshi wari ubizi ibyo bintu ego muga byarantangaje ucu byakira gute rero nabonye ko ari chance kuko n'umuntu yakundwa n'abakobwa gushika n'ubu bakundwa n'abakobwa imyaka 2 iraheze irenga muri kumwe kandi ubwo yarazwe ku ibintu byo gukunda abakobwa tumenyere ngaho iwacu urashobora kumva uri mu rukundo n'umuntu akaza akakudiraga ariko abantu bakakubwira ati uriya mutipe akunda abakobwa benshi ibiki n'ibiki we niki kintu kitaguciye intege cyo kumva ko bandanye ukundana nawe kandi mu gihe wumvaga akundana n'abakobwa benshi ni kubera yaranyitaho mu gatondo byose SMS akantelefona nabwo yakunda abakobwa muga nari fishe jalousie sinovyanga mugabo narabinyegeza nabibona hama naramujya showbiz kugira ngo menye ntari wenyene kuri jewe kugira ngo agire wa mutima ku nkunda nuko ngo we kugira showbiz mu rukundo biba ari fresh niho umutipa aca agukunda mu gihe umwiriyeho cyangwa bavuga mu kirundi bavuga kwirya ku muntu umutipa nyene ukamugara ko buhoro kugira ngo urukundo rube rwinshi yari yagiye bisaba ko umuntu yogira uko ko nka Ismail cyambere n'umustar cya kabiri abakobwa baramukunda gize jalousie nkayimwereka aca tugaruke kuri Ismail iki kiganiro muraza kutwihanganira turabaza nyine ibintu indani n'ubuzima abajene baba bayemo tuba tugomba kuganira nabo hariyo bavuga ko ngo amakupre yo nga mu gisagara ngo ashingiye ku bintu nk'ibi turaza kubaza rero Ismail couple yanyu ko imaze igihe kinini imyaka irenga 2 kiba ari kinini ugendana n'umuntu bishingiye kuki couple yanyu ishingiye kuki uravye igihe mumaranye ndavye igihe tumaranye ikintu nyamukuru nibaza yuko ari ukuri kuri hagati yacu twese bo birashika tugakwegana me dufise ukuri twese kandi yo nabonye yuko namukosheje mugenzi ndamubwira ati mbabarira akabyumva akabitahura kandi igituma tumaranye iki gihe cyose nuko dufise indoto tutarashika ariko twarayisezeranye twese yuko tuzoyishika niyo turiko turindira nitwayishika ko ndibaza yuko kwira tuvane si kintu cyoroshe Ismail biravuga ko ngaha abahungu canke niko byama bivugwa bigaruka koko abahungu usanga batanyurwa n'umukobwa umwe bakubwira ko nta muhungu ashobora gukundana n'umukobwa umwe mbega we ivyo bintu kuri wewe nk'umuntu amaze mu rukundo imyaka 2 irenga ivyo bintu nivyo ivyo bintu kabisa nuvuga yuko bibaho bahungu bicigene atari no usanga umuhungu agendana n'umukobwa umwe biragoye cyane kirese jewe gusa cyemfisu nyiri ko urabivuga kubera mwicaranye na Adela no nawe narabizi
ndihagara wowe gusa jewe gusa je fise Adela wenyine sinzi ko ndiko ndabitahura neza je sinobyemera naho umishaka amahera angana gute sinobyemera ko ari umuhungu akundana n'umukobwa umwe mugarumva kuri Ismail na Adela urumva ko bimeze neza wiyumva gute nk'umutipe tipe musohokana ari kuri kamera akavuga ati jewe niwe nkunda wenyine mugiye tuzi ko hari abandi babinyegereza ugasanga urasohokana n'umutipe muga ntashobora no kuvuga ntashobora no biraho nyene biraho kandi ukibaza ngo mumaranye n'igihe ubyumva gute wewe wimva gute nimba umutipe ariko arakubwira akagukunda uri wenyine kuri kamera imbere y'abantu ndaryoherwa muga sinovyizera gose kubera Ismail oya sinovyizera kubera ko utabyizera kandi we yavuze ko agukunda namaze kubwira Ismail n'umuntu akunda abakobwa sana kandi n'umuntu turi kumwe arihisha ibyo ntabyo twari bwumve rero sasa guys ibihundi byi nibyo ntashaka kuvugana ukuri apana kuca inyuma usanga hari abantu usanga mu ngo usanga nk'umugore n'umugabo babana ibana barwana buri munsi mugabo ugenda nko kubabaza ugaca mu bati tumeze neza n'amahoro kandi bama barwana misi yose mugurumva ko Adela avuze ati Ismail naho dukundana arafise abakobwa benshi kandi naho bari kumwe ari inyegeza urumva ico kintu ubyakira gute ubyemera gute ubyihanganira gute ko ntufuha rero ufuha sinofuha sana uko naho nofuha nabwo nomuhindura ibaza umuntu ndashobora kumwandikira SMS ikamara nk'isaha atarakwishura ataranyishura ntibaza ko yo bari busy none mu kazi akazi oya urumva shushu nuko ufise umuntu mukundana naho ubo ufise akazi numujya amasho busy sana ashobora basi kunyishura akambira ndi busy nakazi mugabo suko ikino couple rero kigaragara ntibaryohewe bagomye batwisha mu bwa mbere mugurumva ko bataryohewe Ismail ni gute udashobora kuba proud y'umuntu ukunda nkuko Adela arabivuga ati wewe hari igihe akwandikira ntumwishura ukamwishura utebye hariho igihe mwa muri kumwe ukashaka kubinyegeza ibyo bintu ga Ismail mwanafunzi Ismail mbo Jesse mbona yuko ibyo ari kwavuga mbega ibyo uvuga bikuye hehe ndabikiye kuri wewe wese mwana ndakwandikira ukanga kwinshura wewe none iyo umuntu urazi yuko genda umugabo kandi ufise amabezo menshi cyane ejo arashobora kunsaba nyine none mugiye nebye ko kwishura nishobora kwibaza yuko mba ndi mu dukobwa kanaka ndiko ndondera by'ubuzima okay reka tumenye basi ko buri mu bikorwa mugarumva ko akubwiye ko ari gema muri kumwe ukanamunyegeza ukanamunyegeza vraiment nturi proud we rero no ibyo avuga je navyo nukwemera ahubwo kwanza ikintu ca mbere sawa igituma je hari abagenzi nashobora kumwereka hari abagenzi dashaka guys juxi domara mi byo abagenzi hari abagenzi dashaka kumwereka kubera iki yes sa mbo nk'abagenzi bamenyeranye cyane cyane bazinanye abagenzi biwanje ugasanga barazinanye abo nibo bamuzi abo nibo bamuzi abagenzi biwawe Adela ataze ntibamuzi kubera iki ndamuhisha kubera Adela rimwe mbo kuba atamuzi iyo batubonye n'umuntu afina cyane kandi agira ibintu biri bizarre mwibarabara en fait yari urukundo ari igihe abantu bagira urukundo rw'abantu bakuze ariko wewe hari igihe ashaka turi mwibarabara sinzi baby gukwegana iki rero ndi seria acabona umengo ndamwanse acabona umengo ndamuriye showbiz kandi kiri kintu cyose gifite umwanya wacu ni iki kintu ikibazo kirakitse ni ikihe kintu kiri kuri Adela kuri girlfriend wawe ni ikihe kintu kimuriko canke niki kina bon no kubaza gute mpava nsanga ndakubajije nabi niki kihe ikintu kiri kuri girlfriend wawe ubona kuri we kitakunyura
ni koyiko ibintu nyine ubona bitari kuri utabona naho mukundana hari gushaka kukundana umuntu ariko ukihanganira kuvuga ati ashari muvumiriye biwe niki kintu ubona kuri we kitameze neza vraiment acha niwe muwazi salika yabo reka mvuga ukuri kuko hari igihe umutima wanje nawe ndakubaza usisiriki mimi nasema tu kweli mbo muri kamera turiko urabona muri iki mu kamera tu naona natandanganya mimi nasema kweli dera mnisikilize sawa tena ongea lugha yenyewe najisikia merci beaucoup na kishinwa mimi nasema sawa mbo Adela ubwa mbere nkimubona yari umukobwa afisa amatayi yari umukobwa kabisa ufata agafadika ariko Adela w'ikigihe sinzi yambara ama stress imbari inzigo nimba mu Giswahili bavita ubucoyo sinzi yani yaruma kuburyo uko naho ndamwishimira kera vraiment nubu hariho difference nini cyane nuko ngo amukurikiranye kigegeye kwera ko yarateye neza ameze neza ubu yumye urabona ko amuhaze niwo kwibaza ko stress yavuye kuri we akonda ahubwo mubazi ayavuge mubazi ibyo by'ama stress abikura ikintu gituma yonduka ni giki ni chri cyo kintu cyonyine ubona kuri we kitakunyura mbo je kwanza ikindi kintu reka maze ndamubaza ibintu boyfriend wawe ariko aravuga anya uriko byakira gute icyambere onyine mushenzi urazi impamvu wewe hakuna jinsi unaweza ukanifuata mimi eti nilikuwa mnene eti leo unaniacha kwa sababu mimi ni mwembamba sheri icyambere onye nazi kwanza n'urukundo mu gitanda kiguma chicha usitaki niseme kila kitu Ismaili jiheshimu mwanaume gani usiyojua kumhendo mwanamke mwanaume gani usiyojua kumbembeleza mwanamke ukiwa kitandani umekaa tu kama gogo sikiliza nikwambie Ismaili nimechoka guys reka hinge gato guys tuko turaganira punguza hasira mdogo wangu punguza hasira jutunge vizuri uya hasheri yambabaje kuko yambesheye Ismaili tukanifuata mimi niko zangu hivi mwembamba ndo mule wangu huyu sasa inakuwaje leo anambia twavuga ko stress zoba zaravuye kukungene akujya umutima canka agenda mondi bakobwa kwanza uyu si umuhungu yontera jama stress uyu n'umuhungu yonyera gitse basi kazi mu bwa mbere wabivuze mushenze umva sawa aha Jeni yaduga ndamukubita kuko maze kubona yuko atangwa ibitusi uko bitande mushenze umva babwira umvirize ntago turi ngabwira turwana wait wow wabonye guys hinge gato ishano hinge gato umvirize ntago turi ngabwira turwane sibyo ntitwaje ngabwira turwane sibyo muri abantu bakundana mu maranye igihe kinini sikia kwanza sio mpaka mpigane guys tukusata ibitu umvirize kwanza n'umuhungu meze gute we urashisha no kuraba aho umvirize hapana kushiramo ibitutsi sister mutarashisha aje na muramaliza myaka 2 mko pamoja numva ko ari ibintu bitameze neza aushangale eti na shisha sha niyo mpamvu nakubwiye umukobwa ari ahantu nashobora kumutwara hari n'abagenzi nashobora kumwereka bajya nyine bamuzi ko ari umusazi sawa nawe ndio hivyo kuna simu ya mwezi za kupeleka wewe kwanza ni mwanaume gani sio nataka kutambulisha uwezo kanitambulisha maranga pia atakuona nijua ni bahati mbaya tu ni bahati mbaya kaza kupuzi mpaka buja hii tunaleta ushenzi kama kwanza uri mushenzi uri umuhungu nyabaki wewe ari ibintu wavuze ngaha kuri TV guys turi ngaho gira turwane canke mu bugira ikintu mwe none ari ku oya litse none nk'ubu yari kumwomeresa nine guys muri ibintu byo kugwana ndi murugwana kugira bigende gute je ndabatere mugwane rero ahubwo urabona ni wasubira kuko kunkora kurafungwa wewe ni wasubira kunkora ko Ismaili urafungwa wewe umvirize ngora ko rero umviriza guys wana ize emission mimi na wana hatari guys umvirize turi ngaho kugira tuganire ibintu by'urukundo ibintu byo by'intambara ntibyari birimo kugaragaza kuri kamera ko mufitanye ikibazo ntibyari sawa none nk'ubu turatanga iyihe image ku bantu twatuzi ko mugiye ku oya umva ndakubwire sawa il faut que
umuntu amenye yuko abantu basara nk'aba bahari sawa kuko nta kuntu umukobwa sarishwa na wewe je sindi umusazi nka wewe ico kimenye ugendanye n'umusazi buri umusazi nawe inde wewe inde we inde uri kubwira Mbeleza. Guys. Jux zima kamera kwanza. Jux zima kamera. Jux zima kamera Jux. Urazi ko je no Jux zima kamera Jux zima. Umviriza. Na ntibyo Jux zima kamera tuanze twumvikana. Ahubwo ni yazi. Tulia. Dakora. Yesu we. Jux zima kamera. Urazi ko umusazi wewe. Ahubwo urasa. Ewana ni so sana kabisa. Urasara. Guys, twumvikane sibyo. Ushobora guterura basi ni munyubahe basi sibyo. Munyubahe mureke kugwana. Munyubahe n'ukuri. Naje kubaraba nibaza ngo imeze fresh kumbe ndabira ibintu murimo. Jux tufanyaje? Guys, jero birananiye kubangurukanya. Urazi ko ibi bintu ariko umaramaza imbere y'umukobwa umviriza ariko okay guys je ndabihevye biganiro ndabihevye umviriza twicare tuvugane sibyo muramaramaje sana ni nebe yayimira bara yenda umviriza mana yanje ndagowe so bakunzi ba Buja Hits murabona ko bitameze neza reka twicare tuvugane basi munyubahe basi sibyo munyubaje uko naje n'amahoro so guys bakunze ba Buja Hits murabona ko urugendo rw'umunsi ni rugenze neza murabona abantu natembereye ko bitameze neza ariko hari benshi ngaha anye babayeho uko onye usanga bazi ko bakundana muga hagati yabo harimo ibintu byinshi so reka tubareke next time nibaza ko part 2 ndabarondera canke nzobarondera bameze neza tubashe kuganira byinshi hari byinshi nagomba kubabaza mugurana ko bitakunze kubera ko hari ibintu byinshi usanga biri hagati mu rukundo usha gusanga byihishe inyuma twe tutazi ukababona imbere batemberana kandi bafite ibibazo reka tubashimire bakunze ba Buja Hits tubibutsa gukora subscribe nubwo bitagenze neza ndibaza ko next time tuzoba turi kumwe bimeze neza cyane tugomba kuba gusubira kandi guhura bameze neza ibintu mwicare mu biganire sibyo ga sister kandi pole sana sishobora oya biramuhebye birarangiye uramuhebye yego ubyankira gute Yo ni shabu imisi yose nuko yamamera imisi yose akambembereza yonyene rindire byo muzomubona ari muhira Gaze reka tubashimire cyane mukunze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hits